Yes, uyu ni visual of mukali wa live music. Nkuko mubibona turi kuri Zion Beach, ndatumiye abantu ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 muze mu giteramo duterera intamba zacu Handball. Yes, sawa, muze mwese ku bwinshi du supporting intamba zacu. Visual of mukali wa live na peace and love turi tayari n'ubu nyene baduhe ivyuma cyo dukora umuti. Kaze mwese. Yo man! Tumaze amezi arenga 2 turiko turategura mu guserukira gihugu wa Handball watarenze imyaka 18 uzoserukira igihugu mu gihugu ca Croatie mu kwezi munani. Haraheze iminsi hari mu kwezi kwa 4 aho twaronka qualification uzoshobora kwitabira iryo higanwa ry'isi yose. Kuri uwo mwanya rero tukaba twari mu myiteguro yo mu guserukira gihugu, ari naco gituma muri iyo ntumbero nyene twashatse kurondera uburyo hirya no hino tugaterereza abantu ko murazi gutegura mu guserukira gihugu ko atari ikintu coroshe. Hama amafederasiyo yacu murazi yuko uburyo butaba bukwiye, naco gituma twagiye turegera abantu hirya no hino kugira ngo badufashe gutegura mu guserukira gihugu. Ni nayo muri iyo ntumbero nyene twateguye igiteramo kizoba ku munsi wa gatanu kizobera ngaha nyene kuri Zion Beach, mu ntumbero kugira ngo dushobore kwegeranya uburyo bwinshi bushoboka kandi dutere n'akamo gashobora gushika kure. Twarashoboye gutumira abaririmbyi bagezweho kuko mubabona ngaha bashoboye kwitabira iki kiganiro, nkabashoboye no kubashimira ko nabaronse ako kanya ko kwitaba iki kiganiro. Ariko kuvyerekeye umugwi serukira gihugu nagira ndabamenyeshe yuko tumaze amezi 2 turiko turawutegura. Ntitwaronse umwanya muremure wo gutegura ko murazi n'uburyo buragoye, mugabo turiko turakora ibishoboka. Kabanda nabamenyesha yuko nko kuva ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi bazoba bagiye mu bwiherero gushika aho bazofata urugendo ruzobatwara muri Croatie. Ni mu ntumbero yuko boguma hamwe tukabategura tubabona atari bibasamaza kandi bagafata umwanya ukwiye. Ivyo rero vyose ni ibintu bisaba uburyo bukwiye, ari naco gituma muri uwo mwanya nagira mfata akanya ko gushimira cane abantu twateye akamo bakakita bakiri kare. Aho noshobora kuvuga nk'abantu bashoboye kuba bamaze kuduha uburyo bwo gutegura mu guserukira gihugu. Aho noshimira cane banki ya Bankobu, nkavuga nka BCAB, hariho BBCI, hariho BGF, hariho Hotel Pilgrim, hariho Kinju, hakaba n'abandi bashoboye kutwemerera uburyo mugabo ngira ngo batararonka akanya bwo kudushikiriza. Twibaze yuko ejo canke hirya yejo ubwo buryo bushobora kudushikira kugira natwebwe bidufashe gutegura umugwi ku mwanya. Ahanini kuvyerekeye integuro y'umugwi serukira gihugu nibaza aho tugeze naho tukibaza yuko tuzoronka akaryo ko gutegura iyo mikangara yacu neza tubifashijwemo n'abarundi bose. Iki ni igikorwa twateguye kandi igikorwa c'igihugu. Ukuri kumwakira utoto mutoshioni ukuri kumwitaho. What's up guys, what's up my family, nizako muri ready ani kuri Zion Beach. Karibu mwese ku munsi wa gatanu tariki 30. Ni umunsi twakwita ko ari umunsi mwiza cyane rwose mu Burundi no ku Burundi ushikira abakinyi bacu basketball ni Handball day kugira ngo baze gukina hanze. Intero yawe muri bose, intero yawe y'umufana wanje nuko waza kuri no show ku munsi wa gatanu. Ni ready, ibikorwa ni byinshi, ama surprise ni menshi. Karibu twese tujye show twongere duterere rero bacu abakinyi bagiye kina hanze muri Croatie. Thank you very much. It's your boy Drama T, yeah. What's up? It's your boy Drama T. Nje ngakubatumira muri Handball Day, izoba
itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu hanyuma kuri Zion Beach tubandi kumwe n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye hari muri One hari mu visual n'abandi bantu bose muri entertainment. So pull up, let's get things together twese turi hamwe kurondera intererano ya equipe nationale ya Handball zo bigiye kina muri Croatie. So let's do it together, family.